Kuri uyu wa 19 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2025 abarundi baba mu gihugu ca Australia baritabiriye ikoraniro kaminuza ryo kwishiriraho indongozi biciye mu matora yabaye ku mugaragaro. Muri iryo koraniro ryabereye mu gisagara ca Adelaide hatowe urongoye komite nshingwabikorwa ari we agiye kurongora abarundi baba mu gihugu ca Australia Remy Nirera nk'umukuru wayo ahazofashwa n'icegera ciwe Bertrand Habiyakare. Leonard Nyandwi nawe akaba yatowe kurongora komite nkenguzabikorwa ahazofashwa n'icegera ciwe Astere Ndabarushimana. Inama mpanuzajambo ikaba nayo irongowe na Dr. Alexis Niyogusenga ahazofashanya na Reverie Nininahazo. Samuel Ndayiragije arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga yari yishikiye muri ico gihugu guhagararira ivyo bikorwa vy'amatora yo gushira indongozi muri ico gihugu, yarashimiye Imana kuba ibikorwa vyagenze neza, yarakeje kandi indongozi zatowe, anashimira abatumire biteka bari bitavye harimo Matt Bernal umushingamateka wa Australia, Glenn Doherty umukuru w'igisagara ca Plyford n'abandi banyacubahiro. Iryo koraniro rero ryari koraniro rihambaye kuko ryaje mu ntumbero yo guhuza abarundi baba muri Australia no gushiraho indongozi zizobafasha mu bikorwa vy'iterambere no gukomeza ubumwe bwabo. Igihugu rero ca Australia kikaba kigize igihugu c'10 urongoye diaspora ndundi ku rwego rw'isi Samuel Ndayiragije agendeye inyuma yo gutorwa ngo arongora abarundi baba mu mahanga bose. Ivyo rero akama bikora mu ntumbero yo kunga ubumwe mu barundi baba hanze no gushigikira ibikorwa vy'iterambere vy'abo barundi, eka mbere anabahamagarira no guterera mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Izo ndongozi nshasha zaraye zitongo ziserukira abarundi baba mu gihugu ca Australia zikaba zitezwe ko kuzofasha mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere no gukomeza ubumwe mu barundi baba muri ico gihugu. Diaspora da Sinzira!